Uno musi tugomba nkuko twavyemeye tubabwire ku nkomoko y'ingwano iri hagati ya Israel na Palestine. Muvyumve neza, ubu n'ubushakashatsi twebwe twakoze bisigura ko n'uwundi ashobora gukora ubushakashatsi bwiwe akarenza ngaha. Mu gihe rero wobona hari ico twibagiye muri kino cigwa, wotanga intererano yawe muri commentaire. Iki cigwa cohava kiba kirekire, ariko uno musi reka tugerageze duce ku masonga kugira ngo umwe wese agire ico asigaranye. Nimba utaragira subscribe ku rubuga kw'ishure ry'abarundi bose bikore, ugire like canke j'aime, hanyuma ufyonde no kuri aka kazogera kugira ngo icigwa cose dushizeko ntikizogucike. Aho ni mu gihe wowe ubona ko ataco vyo gutwara. Ushobora kuba rero wari usanzwe uri mu bantu biyumvira bati mbega iyi ntambara iriko iraba hagati ya Israel na Palestine yoba iva kuki? Nimba uri mu baciyumvira uno musi ugomba uronke inyishu. Kugira ngo dutangure iki cigwa neza, reka duhere ku myaka 100 irangiye. Mu myaka 100 irangiye imbere y'ikinjana ca 19 igihugu ca Israel nticarangwa ku ikarata y'isi. Hari ku igihugu ca Palestine. Naco nyene citwa Province de l'Empire Ottoman canke Empire Ottoman. Mwico gihe abantu bahaba bari bice 80 vy'abayisilamu, ibice 10 vy'abakirisu, n'ibice 10 vy'abayahudi abo bita abajuifu. Ico gihe kw'isi cane cane Burayi hari hugwanko rw'abayahudi. Abenshi rero baca bahungira muri Palestine. Kubera iki none abenshi bo bahungira muri Palestine? Ni kubera ko bivanye n'amateka y'abayahudi bavuga ko aho hantu ari Imana yoba yarasezeraniye Abraham ko ari hazoba n'uruvyaro rwiwe. Kubera ivyo rero haciye havuka umuhari witwa Sionisme. Sionisme ni iki? N'umuhari wa politike ufise ihangiro ryo gushiraho igihugu muri ako karere karimwo Palestine. Reka duhere mu 1914 ni intambara ya mbere y'isi yatangura. Ubwongereza bwinjiye mu ntambara ibuhuza na Empire Ottoman canke ya Palestine. Aho bwemereye abayahudi canke abajuifu ko butsinze buzoca bugira umuryango w'abajuifu ngaho muri Palestine. Mu mwaka w'igihumbi 1918 ya Empire Ottoman iravaho. Abongereza abaribo batangura gukontorora ako karere. Niho rero abayahudi bihumbi 180 baciye biyestara muri ako karere. Hagati y'umwaka w'igihumbi 1929 n'igihumbi 1939 abarabu bo muri ako karere baba abamizirima canke abakirisu batangura kuraba nabi abo bayahudi. Babona ko babavogeye niko guca biyumvira ukuntu batangura kubagwanya. Mu gihumbi 1939 intambara ya kabiri y'isi iratangura. Bikavugwa yuko abayahudi miliyoni 6 bishwe n'abanazi ba Adolf Hitler. Ico gihe abayahudi benshi baciye bahungira muri Palestine. Ico gihe uko imyaka yagendera haca niko abayahudi bagenda barabana nabi n'ababarabu basanga muri Palestina. Muti none Israel yahavuye ibaho gute gushika yaho yemegwa na ONU? Mu mwaka w'igihumbi 1947 kugira ngo iyo mishamirano iri hagati ya Israel na Palestine ihagarare, ONU rero yacigira umugambi ugushiraho leta yigenga ya Israel mwako karere. Ikigira iti ubu habayeho leta ya Israel yigenga na leta ya Palestine yigenga. Ati n'ingingo ya ONU ku mugambi wo kugabura Palestine na Israel. Ati yemejwe ku majwi 33, ibihugu 13 vyayihakanye na ibihugu 10 ntaco vyayivuzeko. Iyi ngingo rero yarashimwe n'abayahudi baba ngaho muri Palestine, ariko abarabu baba ngaho muri ako karere barayiyamiriza. Aho mwico gihe ako karere kabamwe abarabu umuriyoni n'ibihumbi 300 hamwe n'ibihumbi 600 by'abayahudi. Bivugwa yuko ico gihe Israel yatwaye ibice 55%. Ico gihe bivugwa yuko abo barabu
baciye batangura kubona yuko umengo abanyisirayeli babavogeye, babona yuko bibwa agataka, baragerageje kugiranira amasezerano menshi. Niho mu 1948 itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu, Ben Gurion yari uwo muri wa muhalisioniste acavuga yuko habayeho leta ya Israel. Ati vyemewe n'amategeko, ONU yarabibemereye. Ati abayahudi bafise uburenganzira bwo kuba igihugu cigenga nk'ibindi bihugu vyose, kikaba icigenga koko, hanyuma kikugururira imiryango uwo muyahudi wese ahari hose. Intango y'imishwano mu 1948 iyo leta ya Israel imaze gushigwaho, Egiputa, Yorodaniya, Irake, Libani na Siriya, ivyo bihugu vyose bica bihitamwo gutera Israel kuko bitagomba yuko ishiraho leta. Iyo ntambara ya Israel na Palestine yabaye hagati y'umwaka w'1948 n'1949. Ihangiro ry'iyo ntambara kwari ukugaruza mu minwe yabo agataka kabo kahawe Israel. Nabo bagomba guca bagira Palestine y'Abarabu gusa. Muri iyo ntambara Israel yaratsinze, ica yigarurira igice ca Yerusalemu y'ubuseruko, irafata n'ubundi buce Palestine yari yahawe na ONU mu mwaka w'1948. Kubera rero ubutakaza ubwo burere muri iyo ntambara, bivugwa yuko Abarabu 700,000 baciye bahungira mu bihugu bibanyi vya Palestina. Aha twovuga nko muri Libani. Ico rero kikaba arico bise Nakba mu Carabu, bisigura catastrophe canke ubuyobe, ubugesera. Muri ico gihe harabaye impinduka nyinshi, ariko intambara iheze mu 1949 hasigaye uburere bugera kuri bubiri butagenzurwa n'abayahudi. Kara karere ka Gaza kakontorogwa na Egypt, n'akarere ka Cisjordani gakontorogwa na Yorodaniya. Mbega hari izindi ntambara zoba zaradutse mu nyuma? Ego zaradutse. Iyo yari intango mu 1967 hasubira kwaduka intambara hagati ya Israel hamwe n'ababanyi babo. Iyo ntambara yabaye mu minsi 6, ni ciswe la guerre de 6 jours. Bavuga yuko yamaze imisi 6, ariko iyo ntambara yahitanye ibintu vyinshi cyane. Bivugwa yuko ku ruhande rw'abanyisirayeli hapfuye abantu 750. Abarabu nabo ngo hoba hapfuye 200,000. Ico gihe Israel yaratsinze iyo ntambara, isubira kwigarurira uburere. Ubwo burere yiganziye yabaye Gaza, yigaruriye agace ka Sinai kakontorogwa na Egypt, ishirako agace ka Golan kakontorogwa na Siriya. Ica yongerako n'akarere ka Cisjordani kuko bwa mbere kari kasubiye mu minwe ya Yorodaniya. Ico gihe rero Israel yaciye yigarurira Yerusalemu yose. Ica ishiraho itegeko ry'uko Yerusalemu yoba umugwa mukuru wa Israel. Ivyo bitihwe mu 1973 habaye intambara ya Kippur. Iyi narimaze kuyibabwira. Narabwiye ko mwiyo ntambara abanyegiputa n'abasiriya bagiye hamwe mu gutera Israel. Aba rero bagomba kugaruza uburere bwatwawe na Israel muri ya ntambara y'imisi 6. Iyo ntambara Israel yasubiye kuyitsinda. Bivugwa yuko Abarabu 200,000 bayiguyemwo. Ku ruhande rwa Israel nago bivugwa yuko hapfuye abantu bari hagati y'2,500 n'7,500. Iyo ntambara rero yatumye habaho ibiganiro hagati ya Israel n'ivyo bihugu. Israel cayemera gusubiza Siriya akarere kayo ka Golan, hanyuma yemera gusubiza Egypt akarere kayo ka Sinai. Egiputa icayemera yuko itazosubira gutera Israel. Ariko uburere bwa Gaza na Cisjordani bwobwo buguma bukontorogwa n'abasoda ba Israel. Mu nyuma abanyapalestina bahavuye bagumuka.
mu 1974 twabwiye yuko akarere ka Gaza na Cisjordani ubwo burere bwakontororwa n'igisirikare ca Israel. Ico gihe rero habayeho ico bita Antifada. Iyo ni migumuko ikomeye mu Carabu. Cyari igihe kitoroshe abanyagihugu bafata amabuye bayatera abasoda b'abanyisirayeli kugira ngo bave mu burere bagiyemo. Iyo Antifada rero yabaye muri 87 yaheze muri 93 habayeho gusinya amasezerano ayo bise Les Accords d'Oslo. Murabona ko bariko barahana amaboko nk'ikimenyetso c'abumvikanye. Ico gihe ayo masezerano yaratanze ivyizigiro. Ayo masezerano yatuma Palestina yigenga kandi na Israel ikigenga. Ayo masezerano rero ni nkuko asana yatagiye mu ngiro kuko habayeho umugwi muri Israel uyagwanya, no ku rundi ruhande rwa Palestine umuhari w'abagwanyi ba Hamas barayahakana. Iyindi Antifada yabaye mu mwaka w'2000 gushika mu 2005 yahitanye benshi cyane. Bivugwa ko yahitanye abanyapalestine 3000 n'abanya-Israel 1000. Ivyo vyavuye ku bagize umuhari wa Hamas aho bagira ibitero by'ubwiyahuzi. Abanyisirayeli nabo bakagira ibitero bakoresheje indege. Kubera iki akarere ka Gaza ariko kagumamwe amatati. Iyi bande do Gaza yari icungerewe n'abasoda ba Israel. Ariko mu 2005 igisirikare ca Israel kivayo muri Gaza. Imyaka 2 niho yahera umuhari w'abagwanyi ba Hamas bafatwa n'ibihugu byo mu Burayi nk'abantu b'intagondwa kuri aho gataka ka Palestina. Niko guca rero Israel yubaka uruhome rukomeye hagati y'igice ca Gaza na Israel. Kwari kugira ngo babuze ibidandaza vyinjira canke bisohoka bivuye Gaza. Nukuvuga ngo ibifungurwa, umuyaga nkuba, amazi abanyagaza bakoresha vyava muri Israel. Aho rero haca hibonekeza n'ubushomeri burenze muri Gaza. Uko imyaka yagira hera hagiye hibonekeza ukutumvikana ngaho muri Gaza. Uko kutumvikana kuri hagati ya Israel na Hamas vyarabandanije. Mu 2009 habaye intambara ya mbere, mu 2012 haba iyindi, mu 2014 haba iyindi. Hapfa abantu 85 ku ruhande rwa Israel n'abantu 3500 ku ruhande rwa Palestine. Mwava mwibaza muti kubera iki hapfa benshi ku ruhande rwa Palestine, ku ruhande rwa Israel naho hagapfa bake? Hari amamisire menshi ategwa n'umuhari Hamas agategwa muri Israel. Ariko Israel gapfuvya amabombe menshi canke amamisire menshi. Ivyo babikora bishimikije ubuhinga bugezweho gusambura amamisire. Ivyo vyuma bakoresha ni ivyuma bihanitse vyitwa dome de fer. Ayo madome de fer rero araropera kanetraliza misire canke rokete. Mu gihe rero babimeneye mu kirere baba barinze yuko bigwa kuri Israel. Twabwiye ko Palestine ari igihugu gikenye. Ariko aya mamisire canke ibi bibombe birazimvye cane. Kimwe kigugwa amaero 50,000. Murumva yuko bakoresheje vyinshi biba bizimvye cane. Kuri Israel yoyo ntibigoye, abantu bafinansa canke batanga amahera y'ivyo bidome de fer n'abanyamerika. Rero c'ubuhinga ivyo bihugu bibiri vyo babikoresha nico cerekana itandukaniro riri hagati y'ibitigiri vy'abapfa. Ikindi naco igitigiri kinini kivugwa c'abanyapalestina bapfa, Israel ivuga yuko ari amakosa ya Hamas. Bavuga yuko abagwanyi ba Hamas bikinga inyuma y'abanyagihugu, arivyo bita mu gifaransa bouclier humain. Kwinyegeza inyuma y'abanyagihugu kugira ngo ugire ubube gito, hanyuma haba ingaruka mbi zigasha zigwa ku banyagihugu. Leta ya Israel yagiriza abagwanyi ba Hamas kunyegeza ibigwanisho mu banyagihugu. Abagwanyi ba Hamas babika ibigwanisho mu mashure, mu mazu y'abanyagihugu eka mbere no mu bitaro. Ivyo abagwanyi b'umuhari Hamas biyamiriza. Muca mwumva yuko bimeze uko bigoye cyane kugabanya impfu mu gihe Israel ikuratera amabombe kuri Gaza. Mbega ibidakunda kuvugwa cyane muri ako karere n'ivyahe?
hariho ibiheruka gushika vuba ku banyapalestina ngo hoba hatanzwe itegeko ry'uko abanyapalestina baba i Yerusalemu ko bovayo. Abo banyapalestina rero baba muri Yerusalemu baravaho baja mu bihugu bihana urubibe na Israel. Nkuko nabivuze ubwa mbere, aka karere ka Yerusalemu yo mu buraruko kari kuri Israel, mugabo kabamwo abanyapalestina, abarabu. Iryo yirukanwa ry'aba Palestina rero rikaba rikogwa nabo twokwita intagondwa z'abayahudi bagomba kuja mu ivyo bibanza, bavuga yuko abo bantu baba muri Israel atari igihugu ciwabo. Mutahure ko hose aba extremiste canke intagondwa usanga zibayo. Oni yarateye ivyatsi ivyo bikorwa bigayitse vy'abanyisirayeli mu kwirukana abanyapalestine baba Yerusalemu. Mbere Oni ikabifata ko ari ivyaha bikomeye vyo mu ntambara, canke les crimes de guerre contre les Palestiniens. Iyi ntambara rero ibaye muri iyi misi 10 iheze, murumva yuko ari intambara ihitanye abantu benshi, haba ku ruhande rwa Israel eka mbere no ku ruhande rwa Palestina. Ubu rero Israel iri kwiritegura kugira ngo yinjire neza neza mu karere ka Gaza kugira ngo isambure yongere yihanize abo bagwanyi b'umuhari Hamas. Bakaba basaba abanyagihugu bose bari muri ako karere kuvayo bagakora iyo operation. Abagwanyi ba Hamas nabo babwira abanyagihugu bati ni mugume ngaho. Uko rero niko n'abapfa bashobora kwiyongera cyane. Mu gusozera, mbega iyi ntambara iri hagati ya Israel na Palestina hamwe yobandanya yoshobora kuba intambara ya gatatu y'isi yose? Inyishu yoba ego, kuko mu gihe Israel yiyemeje kugwanya Palestina, murumva yuko izo biri kuragwanya abarabu. Mu yandi majambo, Israel ishigikiwe na Amerika. Amerika izarungitse n'ubwato bukomeye bw'intambara. Ubu Palestine nayo ishigikiwe n'ibihugu vy'abarabu nka Irani na Irake, Syria. Murumva yuko ibintu bishobora gukomera, hanyuma n'Uburusiya bukaruha bukavyinjiramwo kubera vyoba birimwo Amerika. Murazi yuko Amerika izirana n'Uburusiya. Mu yandi majambo, hamwe atagikozwe kugira ngo iyi ntambara ihagarare, irashobora kuvamwo intambara ya gatatu y'isi yose. Sinashimye kuja mu vy'imwemu, sinashimye kuja mu vyanditswe muri Bibiliya, ariko murumva yuko hamwe iramutse iba intambara ya gatatu y'isi yose igahuriramwo Uburusiya na Amerika n'abarabu, murumva yuko isi yose itokoroherwa. Mbega iyi ntambara ntimwumva yuko yohava idukwegera wa muhero w'isi uvugwa? Abasenga nimusenge cane, mutubabarire twaciye ku masonga inkomoko y'aya matati ari hagati y'ibihugu bibiri, ariko turibaza yuko mwashoboye gutahura. Imana nibahezagire mwese. Reka rero twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.